risaba abategetsi kwerekana ubutunzi bafise imbere yo kwinjira mu mabanga ngo risa nk'igikanganyoni. David Ninganza mukuru w'ishirahamwe Sojepae agasaba ko iryo tegeko nyabona ryokurikizwa maze mbere ngo batabikurikije bagahanwa n'amategeko. Hari mu kiganiro cyatunganijwe n'ishirahamwe Olukome mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro n'abarongoye amashirahamwe atabegamiye mu bya politike hamwe n'abamenyesha makuru. Hari n'abandi rero batari bake bagiye barunganira ku vyiyumviro vy'ingene ubutunzi bw'igihugu bwubungwabungwa. Reka rero tubumvirize. Ariko aragira presentation yatubwiye ko rirya tegeko risaba ko abantu badeklarara ubutunzi bafise mu kwinjira mu nzego ritikwije, kandi nivyo kuko ubigira ushaka, udashatse naho tubigira uravye iteko ryo nyene ntirize ngo ryerekane mbega uyu muntu yohanwa gute. Ubu rero jewe nca nibaza mbega ko Olukome ayandi ma organisation kenshi twama tuvuga tuti nyabona ntibavuze amatungo bafise, kandi tubona yuko n'utabikoze atakuza abakozi nawe warikoze adakurikiranwa kuko ateza gukurikirana. Nta kuntu mubona c'est une proposition cangirako recommandation nuko ahubwo twohindura stratégie d'intervention tukagira campagne de plaidoyer à haut niveau kugira ngo dusabe kuri rya tegeko ari igikanganyoni rihinduka, itegeko rize ubwa mbere kwerekana ubutadekraye ingene ahanwa, ahubwo kurya ko umuntu arahiye nabi, indahiro ayirahiye nabi yihenze ayisubizwamwo, ubutadekraye ahagarikwa mu mabanga. Kikaba kimwe muri ivyo ko ngiye kurayangara itariyo nihenze sinije mu mabanga, nico nogira komero komanda. Singira kabiri umushikiranganje w'intwari hagati abari mu nama mbere yavuze ngo tubanye cyane rwose na société civile ngo dukorana neza cyane, ariko wari ruhande yanje yarambwiye ati sinzi ko ibituma yababizi byinshi nuko kimwe ico baduhora ico bahora société civile par kudenonsa. Ubu rero hari abandi badenonsa ruhande yacu, hari umukuru w'igihugu. Ubu rero basanze n'abandi bashobora kudenonsa. Nimba rero bitoshoboka ko baba bamusindira ko yadenonjeje, birashoboka kuba ari kimwe mu byo bagabanije. Ariko iruhande y'ivyo rero hari n'abandi badenonsa baciye mu zindi nzira bakamererwa nabi. Aha ngira ko ngira recommandation ko muri iryo tegeko koza itegeko ryerekana ingene rikingira les dénonciateurs, kuko leta idashizeho itegeko rikingira abantu baza kudenonsa, ntawe uzoza kudenonsa ubiza arabihora akabibika ngaho kubera iki nta tegeko rimukingira rihari. Iyo nitwa Nahayo Frederic naserukiye sendika Sinapa ngo bashimangire kubijanye n'inyigisho mu kurwanya igiturire. Waserukiye Paraseme yavuze ngaha yuko mu bikorwa byinshi kugira ngo igiturire kirwanye. Rero Paraseme ibyo bajejwe bishinze guhindura mentalite, ni ukuvuga inyifato y'abantu. Rero harakwiye inyigisho bikomeye cyane, sinzi ngira biciye mu ntuze mu mashengero abantu batinye Imana cyane. Rero umugambi wo kuyiturire ni ngwano ikomeye cyane, bashobora yoga hamwe hawe umugambi w'umwe bakigisha cyane, kuko mu mentalite y'abarundi baravuga yuko nta utunga ngo ativye, kuvuga utivye nicyagiturire. Rero inyigisho zikomeye cyane zigishwa, kuko n'umuwajeje guhana muri mentalite hariho ababona yuko aje guhana agasanga uri anordre ntaryoherwa, baryoherwa yo asanze uri makosa kugira ngo aragucahana. Rero inyigisho zikomeye cyane ni mu kwagiturire n'umugambi ukomeye cyane.
rero basaba inyigisho ayo mastrategie atogwe yigishwe umugambi wo kurwanya igiturire n'umugambi w'igihugu n'umugambi wa leta. Nawe Gabriel Rufyiri umukuru w'ishyirahamwe Orukome arashikiriza igituma yateguye kino kiganiro. Iyi nama yatunganije uko mwabivuze mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya igiturire. Uyu munsi mpuzamakungu ukaba uhimbazwa ku isi yose atari mu Burundi gusa, mbere n'Uburundi murabizi neza yuko mu myaka yahera bwama butunganya ku rwego rw'igihugu. Ishyirahamwe Orukome rero ryama ryifatanya n'inzego z'igihugu, nicyo gituma mwabonye no ngaha hari uwaserukiye leta mu kugurura ibikorwa, hari n'abaserukiye inzego za leta ziri mu byo kurwanya ibiturire. Uyu munsi rero ni umunsi twaramutse twerekana icigwa cyakozwe c'ukungene Uburundi buriko burashira mu ngiro amasezerano yo kurwanya igiturire mu Burundi. Mwabonye ibitari bike aho twavutse ibimaze gukorwa n'ibyo leta igomba gukora. Ibyo rero sinifuza ko nobijamo cyane, mugabo abo bigomba kubiraba mu ncamake barashobora kubiraba ku rubuga gushyira mu Orukome witwa orukome.bi, baca babona ico cigwa. Mugabo ngerageje kuvuga mu bike muri byo nuko amasezerano mpuzamakungu ONU avuga ibintu bitari bike, kandi ubundi bwagiriwe amasuzumwa basanga mu by'ukuri Uburundi buriko burashira mu ngiro neza amasezerano yo kurwanya igiturire, cyane cyane mu bijanye no kwerekana ubutunzi, mu bijanye n'amafaranga imigambi ikoresha, mu bijanye n'amasoko ya leta, mu bijanye nimwe bita kunyegeza amafaranga cyangwa kuyeza blanchiment d'argent. Hariho ibimaze gukorwa n'ivyo biriko birakorwa. Nk'ubu leta iriko irashiraho urwego rujanye no gusuzuma mu gukinga ibijanye no kunyegeza amafaranga blanchiment d'argent. Ivyo rwego ruriko rurabikora. Urwego rw'igihugu kandi ruriko rurakora ibijanye no gutanga amakuru, gushiraho itegeko ryo gutanga amakuru. Ivyo byose biravugwa mu masezerano mpuzamakungu yo kurwanya igiturire. Ivyo rero kandi tugashimira leta ko yashoboye gushiramwo Orukome haba ivyo byo kurwanya kunyegeza amafaranga. Ishiramwo Orukome ryararungitse umuntu ariserukira mu iyo komite y'igihugu, komite nationale, kandi bararungitse n'umuntu abaserukira muri mu ryo tegeko riko rirashigwaho ryo kugira ngo baronke amakuru. Rero mu ijambo rimwe hari biko birakorwa, mugabo mu rundi ruhande turafise amakenga kubera ibintu nyamukuru dufatiye nko ku mategeko ashigwaho na politike. Mu by'ukuri biraboneka neza yuko leta ikiri mu bintu novuga amajambo, kuko turavye engagement, turavye kungena umukuru w'igihugu abivuga n'ukuntu ubona by'ukuri atana kimwe atari ko arakora. Twifuza neza yuko ibitabo byitwa ko byashizweho, nagenda babwira yuko hari igitabo cyashizweho mu mwaka wa 2020 mu kwezi itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu, ico bita stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption. Twabivuze mu kigo twatanze, ariko ico gitabo n'ubu yakira cyabitse rituziyo kiri. Hariho n'ibyakozwe kugira ngo habeho reforme du cadre légal, no kuvuga gusubira mu mategeko ahari kugira ngo byo kwerekana ubutunzi bishoboke, kuko ubu biravugwa mugabo ntibikorwa. Hanyuma n'abakoze amakosa babibazwe, kuko nk'ibyo tuko turavuga bya branche bakunyegeza amafaranga ntibishobora guhanwa igihe amategeko adatomoye neza, bica bigora. Mu ijambo rimwe rero iyi ndwi yo kwerekana ibyo leta yakoze, ibyo iri kwirakora n'ibyo igomba gukora, hanyuma n'uruhara rw'abanyagihugu, kuko abenegihugu nabone bafise uruhara rudasanzwe. Mwumvise mu bivyo bariko baravuga yuko hagomba kuba inyigisho. Noneho ibwizwa shingiro mu ngingo ya 39 isaba ko umurundi wese akora icyo ashoboye cyose kugira ngo akigire itunga ry'igihugu. Mugabo ntibisigura yuko umurundi aca asubirira inzego, oya, umwe wese akora akazi kiwe. Mugabo abashaka
mukora akazi kanyu, amashyirahamwe akazi kayo, na leta akazi kayo. Twebwe icyo dusaba leta twovuga ngo bagire volonté politique irahari. Leta mu by'ukuri turabona yuko iriko irakora ibitari bike cyane cyane umukuru w'igihugu. Mugabo icyo dusaba nuko ibintu byose byotuma igiturire kigwanywa byojaho. Nk'ibi bariko baragira bya digitalisation turabona yuko hariho resistance n'umukuru w'igihugu nyene nabivuga. Ni ukuvuga gushira ibintu byose kuhinga bwa none. Ico kiri mu kintu cokogwa hamwe n'ibi bintu bya budget programme. Ni ukuvuga kuzana impinduka kugira ngo igiturire gikingwe nivyo bishoboka no guhindura amategeko. Ivyo rero murumva byose ko bikorwa na leta. Ariko abanyagihugu nabo tubasaba yuko bumenya igiturire arakaranda, igiturire ari kibi, igiturire kirica. Mbere twava ngo gitungikasha benshi gakiza bake. Umukuru w'igihugu yaratubwiye neza yuko mu by'ukuri nabo bibaza ko batunze ahubwo bihenda, kandi nibyo turabivuga. Umuntu atunze wenyine akagura inzu, akagura imodoka nziza, ntaziyo modoka nazo nkayicisha, mugabe ibitaro ntibizokubakwa, amashuri ntazokubakwa, amabarabara ntazokubakwa. Murumva neza ko umuntu yumvira ngo aratunze mu byo batatunze abafise. Twese rero tugomba kurwana urwo rugamba turutsinde kugira dushobore gushikira rya hangiro ry'uko Burundi bwa bwifashe mu mwaka wa 2040 bukaba butembera mu mwaka wa 2060.